bakunzi b'ibiganiro byacu ndabaramutse canke ndabahe mwiriwe bivanye naho muherereye. Kino ganiro tukaba tugiye kuganira iyo ibitigiri n'imiburiburi 30% vy'abakenyezi baserukirwa mu nzego zaba za reta canke mu nama nshingamateka na nkenguzamateka iyo vyaje biva. Ivyo bitigiri biranditswe no mw'ibwirizwa shingiro ry'Uburundi mu ngingo yayo y'128. Rero tuti mbega ivyo biharuro n'ivyo bitigiri vyaje gute, ni bande babiharaniye, mbe ababiharaniye hamwe nabo bafashanije uno musi barashima uko biriko barashirwa mu ngiro, hariho ico hindurwa kugira banezerwe n'ivyo baharaniye. Umwe mu babiharaniye turi kumwe muri studio, nawe sundi ni Efrazi Havyarimana, turamukije kandi tukamuha n'ikaze. Turabaramukije. Hariho undi mufasoni nawe ari mu bakurikiraniye hafi ukuntu abakenyezi bagiye bahanira ivyo bitigiri 30%. Nawe suwundi ni Muriki Kinyabuku Imboneza, turakuramukije kandi turagwe n'ikaze. Nanje ndabaramukije. Turafise na Leonce Ngendakumana, numwe twavuga ati ni mu Mboneza nawe nyene ari mu bagiye iyarusha, bo bari bagiye kurondera ko intambara yohagarara amahoro akaboneka mu gihugu c'Uburundi, bazabona hitayemwo abakenyezi ngo bakiranira ibibanza. Nawe turamuramukije kandi tumuha n'ikaze. Ndabaramukije, nkaba ndamukije n'abatumire dusangire ikiganiro, ngaramutsa n'abazotwumviriza. Ego, reka tugaruke kwa Efrazi Havyarimana hamwe n'abandi bakenyezi bo mwarafashe indege ngo muraje yarusha mutatumiwe, mugiye guhanira ibitigiri vy'abakenyezi bazoserukirwa mu nzego mu gihugu c'Uburundi. Butubwira vyabahereye he, hari ingorane nyabaki? Muri make imbere kurira indege twabanje kuja hamwe turumvikana. Muri abakenyezi nkabangahe? Abakenyezi abarundikazi benshi bose, kuko twarabagirishije amanama kuva hasi gushika hejuru, hanyuma turabugana ibyo duteza gushikiriza, turabishira no ku rukaratasi. Ariko ibyo byose ntibyatworoheye kuko naho twari kubikora abarundi ntibari kutwemerera kujayo. Abarundi tuko ndakubwira abarundi bariko baravuga abarundi n'abagabo nyene. Urumva rero haragiye hamwe turavugana kugira ngo tumenye neza ingene tuzoshikayo, kuko ntivyari byoroshe. Ona ntitwaye gufata ngo tugende n'amaguru tupe ngahange tugende yarusha n'amaguru. Twaragerageje turarondera abantu bodufasha, akaba nawe ico yari kiri inifeme. Turavugana hama tubwira ati nimutegure ibyo mubona mushobora kuzoshikiriza. Ariko hagataho twari dufise n'undi mukenyezi akomeye cyane, yari icegera c'umukuru w'igihugu wo muri Uganda. Uwo twaramurondeye kubera yuko ico gihe ibiganiro byari biyobowe na Perezida Museveni. Tugashaka rero yuko imbere yuko dushobora kuronka ikibanza yarusha tumubona, tukabona, tukavugana. Kandi hariho n'ibibazo byinshi byari bibangamiye abakenyezi ngaha mu Burundi. Nk'ibihe nani bangaga Efrazi? Oya sibanga. Urabona yuko hari hasanzwe hariho cyo bita mu Gifaransa ambargo. Urabona hariho ibihano, hari ibihano byari byarafatiwe igihugu c'Uburundi. Tugiye kubiraba twasanze bibangamiye abakenyezi hamwe n'abana gusumba n'abagabo, ko hariho n'abategetsi bibwira bati nihaba hariho ikiro c'isukari gisigaye kizoba ari cyo wanje. Urumva ntibashobora kwiyumvira yuko hariho abagore bariko bariruka mu ngwano hamwe n'abana, harimwo n'abapfakazi n'abo bagabo barahunze. Mugabo tukabona yuko abantu nabo nyene bakwiye kugarukirwa. Kubagarukira rero tutaravuga no kuja yarusha, abakenyezi twaragiye hamwe, abari mu mashirahamwe, bari mu migambwe, kugira ngo tugire ico dukoze kugira ngo tugarukire abandi bakenyezi. Ndibaza yuko mu Burundi mu ngwano umuntu yatanguye gusohoka ari umukenyezi, nibo bagiye bakagenda kurondera iyo abakenyezi n'abana bahungiye mu mashamba kugira ngo baje kubagarukirako, hanyuma
bazorana n'ababwira ingene bimeze kugira ngo bashobore gusubira mu ngo zabo. Nibaza yuko ico kirasanzwe kizwi yuko ari umukenyezi yatanguye kuva hasi kugira ngo ibyo bintu bikoreke. Hanyuma harakozwe ibintu byinshi, niho rero twaraba aho kugenda muri Uganda, abakenyezi twaragiye hamwe turahana ingingo kuko twava mu migwi myinshi, mu bwoko bwinshi, turavuga yuko dutegerezwa gupfundika rumwe kugira ngo dushobore kuzogenda kumubwira ko dukeneye natwe ikibanza mu biganiro kugira ngo tugende gushikiriza ibyo ibigoye abakenyezi n'ibyo bagona. Naho byavuye. Ego hakurumengo haseruka cyane guserukirwa ibitigiri mu serukirwa ko mu nzego zitandukanye cyane za leta. Mbeho mwarabona icyo kibazo mwagishikirije yuko mudaserukirwa cyane cyangwa mwaraserukirwa? Icyo kibazo imbere yuko Arusha ihaja cyariho. Sinzi ko wibuka mu 1995 haba inama mpuzamakungu y'abakenyezi yabereye muri Chine. Ico cari ikibazo gikomeye cyane abakenyezi bava mu isi yose bavuganye. Niho mbere abakenyezi bashaka 50 ku 50. Urumva ariko ico gihe waravuga ati no mu Burundi ivyo babiharanira gute kandi kwezi ramaze kuba n'icegera c'umukuru w'igihugu ku muhisi Ndadaye, president Ndadaye, hariho Kinigi Silvia yari yaba icegera, mwari mu bisi vyizigira ko nabandi bazoguma bibukwa. Ibyo byaje mu nyuma hari 1995. Mugabo urugamba rwari rwatanguye imbere. Hari hamaze kuba inama nyinshi cyane mu bihugu byinshi, twarigeze kugenda gutegura iryo huriro mpuzamakungu, twaragiye kuritegura muri Senegal Dakar mu 1994. hanyuma duca tubona kugenda mu 1995 i Beijing muri China. Uratubwiye uti hasigiye mashika iyarusha uko mwavyipfuza, none burya mushitsi yarusha byaraboroheye guca mushika mwinjira hahandi abagabo bari murasagaza kugira mwigire hamwe ibibazo bihanze Uburundi hamwe n'ibihanze abakenyezi? Twari duhagarikiwe n'umuhuza hamwe n'uwararongoye ibyo biganiro ariwe twarashoboye kwinjira mugabo ntitwakiriwe neza. Reka ntitwakiriwe neza. Abagabo babaraba rimeze gute bo babonye muserutse? Reka ntibaturabye neza kuko babona yuko nkeka tuje kubahungabanya kuza kubatera kubyo bariko bararondera. Ariko twebwe twagiye twijaniye ibyo twipfuza tubishikiriza umuhuza, tumaze kumushikiriza umuhuza abonye bateye akaturuva carabwira ati nimubumvirize kuko jewe ibintu banzaniye. Uzeho hasigiye abagabo twavuga ntibagumutse barashirijwe hejuru ati abakenyezi ntibavuge ntitubashaka uko nyene. Ego nuko dusohora badusohoye nyabagabo. Ego ati ibiduhari sivyo abakenyezi tubagumye ngane tuguma ngaha. Ariko twebwe mugabo mu bisanzwe twari dushigikiwe none ko twari twatumwe ko. Hanyuma dushitse hariyo wararongoye ibiganiro nawe nyene akatubwira ati nimubumvirize. Hanyuma ikindi twari dushigikiwe n'abakenyezi bo muri Unifem bari baduherekeje uko nibo baguma bari nyuma yacu. Urumva ibyo bavuga byose harageze igihe batubwira yuko twebwe ntidushobora kuja mu biganiro ngo mugabo baremeye yuko tuba abarorerezi mutavuga ijambo. Tutavuga ijambo mugabo twararivuga kuko twari dufise ibyo batwarabumviriza hama twandika tukabitanga. Mwavyereka gute kandi mwumvirije gute? Mwavyerekera ku matelefone? Oya. Mwashikana ukandika icegeranyo? Twaragena tukumviriza bariko baraganira tukumva umwe ijyagona unine ijyagona
hanyuma tugaca tugenda tukiretera tukagenda tukandika tugaca tubihereza natwe bari badushigikiye bakaba batujyane babitujanira. Ntibyaboroheye Frazi ntibyaboroheye akagumya umuntu agumako. Reka tubaduhe ijambo wari yarusha yiboneye ibyo bintu ko bimeze Leonce ngenda kumana wewe ibiganiro bikurikiranye ku munsi kandi wari mu bahabwa ijambo abakenyezi byabashikiye wahecho tukira kwa mayange cyangwa nababeshe abagabo siko byabaye byabashikiye byose ntibamenye mugahe umwe mu wabonye ushobora kuba byabashikiye kutamenya oya tukitsukura ntubigira ibanga kuko twebwe ntitwabyumva ubwabyo uri mumva mukenzi aje ntitwabyumva ko bo boza basaba ati twebwe abakenyezi oya kuko nkuko yabivuze biganiro bitangura byo byatanguye n'imigambwe abantu benshi rero baravuga ati burya abakenyezi bari mu migambwe kandi barimo nibyo yego uyu muntu urabifora twari kumwe muri Frode umva Frode biri kwiranegosi iri kwiraganira nawe yabarimo utashobora kuganira ngo tuganire iby'abagabo gusa twashyiramo ibyabose yego cya kabiri rero nimwe amataho hariho imigwi igwana yari yarafashe ibigwanisho naho nyene barimo n'abakenyezi barimo mu bagwana barimwo ntibari benshi ariko barimo rero ico ciyumviro cari kihari mugabo twebwe nk'umugambwe wa Nyafrode twarabyumva neza kuko muri projet de société donc akaranga mu dicerekana akaranga mutima ka Frode Burundi twipfuza twari twarabonye ko abakenyezi bakumiriwe cyane twari twarabonye ko abatwa bakumiriwe cyane mugabo tuko tubivya abakenyezi muri iyo projet de société n'imigambi ngenderwa ko yasaba Nyafrode mwari ku mukenyezi twaravuga tuti mu buzima bwose bw'igihugu na cyane cyane mu nzego mu bijanye ni iterambere mu bijanye n'ivy'imibano mu bijanye by'ubutunzi abantu gusubiza hamwe twaravuga tuti abakenyezi bafise uruhara runini tuti nico gituma ibyo biranditse biriko ndavuga tuzokora ibishoboka byose ku buryo abakenyezi bazoba baserukiwe mu nzego hanyuma bakaronka ikibanza gikwiye hari ibintu byavugwa ngo ntaguciriyemo naco gituma Sylvie Kinigera yabaye icegera c'umukuru w'igihugu siwe wenyene niko twaramubonye cyane naco nyene kirimwo mugabo burya hariho n'uwabaye wa mbere mu guverineri yari umudamu mu Cankuzo yego yava muri Frode wa mbere mu Burundi turi ku mushikiranganje wa mbere burya n'abastanderi ndibuko mu bisoro wenda mwibuka neza no muzabanza n'abastanderi batanguye kuboneka bari kuri Frode kubera icyo cyiyumviro nyene muri makero ubonye ba Frode bashitse yarusha ngoba mufite imbe muje kutuvangira ibiki reka twavuze tuti none erega bitangwa yabivuze niko byagenze twebwe twari ngaha je baraje no kubona abakenshi mu kigobe imbere abashiramwe y'abagore akaza ati twebwe na twebwe mutegerezwa kuza muratwumviriza batanguye mbona abashinga amateka bakaza baraza haba bakazana n'abandi bamashira hamwe bari batanguye kera nkuko yabivuze guharanira ibyo bintu yuko hariho ankuru hariho no kivuga ko mu Kirundi hariho ankura international yavuga ati abakenyezi bategerezwa kugira uruhara mu byo gutwara igihugu mu byo guteza imbere igihugu mu gukomeza imibano mu gukomeza ibyo byose mu gihugu bati bateza kugira ayo manama yose babuye abereza Beijing n'ahandi yari muri izo ntumbero nyene abakenyezi urabona kuva kera bari barakumiriwe bacagira ico yavuze ca solidarité ko bagiye bakaja hamwe bagafatana mu ndasi mu Burundi gusa bahurira henshi bagasohora inyandiko bagashiramwe ibisabwa byose twarasomye byarasomye hanyuma rero twe turavuga tuti none ko nabonye n'abarundi ngo hari abantu batabyumva uko bigiye yavuze nibyo abantu batabyumva uko nk'abantu baramenye iby'ubutegetsi ngira no gusangira batasangira batazi ko n'umukenyezi yashoboye ijambo amaji yepfo hariya byari rero harabaye kwanza kunana kuri izo mpamvu zibiri bavuga bati abo bakenyezi ni baje mu migambwe kandi bari mu migambwe hanyuma imigambwe myinshi rero yatwagwa n'abagabo ico gihe haje hari umenga sinibuka neza hari umukenyezi
yatwara umugambi abanyamwete umenga yari umuco abandi baje mu nyuma urumva naco nyene rero bavuze ati negosia ariko aganira imigambwe mutwana mwibuka ni mwamwibuka abagabo yari ingwano muzidirike yari ingwano cyane n'abadufasha burya n'abadufasha hari icimvo bashize imbere ati burya bashwanye ni fraude bonayiprona burya muri rusangi rero abandi barabahamagaye gusa mugabo hanini bashimikira kuri prona na fraude nicyo gituma uwo wataje uwo munyamwe nicyo gituma ataje bashimikira cyane kuri fraude abandi bari baje yego hanyuma rero bateranije ivyo byose abakenyezi babona umenga bazoguma bakumiriwe ivyo yavuze ko bagiye mu Buganda baragiye nta no kubashigikira no kuri ngo matera intege bari bishigikiye bari bakazi hari abo mbona bamwe nuko bataraha batari mu Burundi ariko bari bakaze baragenda baca mu Buganda ni yarusha delegation ya modoka ni yarusha hanyuma rero urumva bashitse urumva izo ngorane zategerezwa kuba ngo murababuze iyo murabahoza rero umuhuza nawe yari très ubu hatusimvye hajyana yavuze ko mwaciye mugomba ngo badasotse tubandanya naho inama yababeshe bagumutse nako hariho bamwe batabitegera neza abakenye bate kugora naho twari tugeze bashobora kudusubiza inyuma bavuga menshi ivyo byarabaye mugabo waduhuza umuhuza nawe ntiyari yoroshe yavuze ati nta muntu n'umwe ategeza gusigara inyuma mu biganiro ariko musize inyuma ejo azotugora niho naho bace babemerera ivyo yavuze nyene yuko ngo muca muza ngo baba barorezi muri ko muravuga gusa by'ukuri byarabaye ntibari bonyene abarorezi nabona n'abasenyeri bariho barabarorereza bari bonyene abakenyezi n'abandi barorezi bariho mugabo rero gishimishije nuko ibyo abakenyezi basaba nkuko bivuze byari byanditse ibyo bavuga ibyo basaba twarabyumva kandi n'umuhuza yarabyumva bingira bari baramuhaye copy sinzi waraserukiye akarere mu byerekeye kuronda no kugarukana amahoro mu Burundi yamuvuze marahatse kumwanka rero umuhuza ko yumva abakenyezi yavuga ati ko none umuhuza avuga ko bategerezwa kumvirizwa ni mu vyumvirize ku ngufu hama rero ego zarakoreshejwe nazo nyene sinobeje zarakoreshejwe kugira mu bitahura abakenyezi ntibanegosie sibyo ariko vyaheze bemerewe ko bategerezwa kuja mu nzego ku bice 30 kwijana umva ko nabo hamfete baraganiriye baraganiriye nje gituma twazeme ikiganiro gasukuza kwicara gusa mwene ukuntu ibi bita lobby kuca hirya no gukorera mu nzego nabyo byarakoze amara twatubwira ati nimushobora kwumvikana yuko muzosabikanya ubutegetsi hagati y'abagabo gusa ivyo shoboka ati n'abakenyezi barimwo ariko nta gucira mu ngaruke kwa Efrazi mbe Efrazi bari mugiye gusa ibitigiri bingana gute mwasa 30 nyene babahaye 50 twashaka 50 basa 50 muce murakura ko 200 byose gare wose twabikuye ariko ubwa mbere erega ibibanza ntibyari byiza duhe ijambo kinyabukura w'inkimboneza n'ahatagiye yarusha kurikaniye hafi cyane ibikorwa abakenyezi bakoze ba Efrazi n'abandi ubu tubwira mu ncamake ivyo wabonye watahuye hagati na cyane gutahurana ko abakenyezi n'abagabo ariko baje yarusha guharanira amahoro y'igihugu hakaca hitamwe byo abakenyezi barondera ngo ibibanza ico rero cyo abakenyezi barondeye gusa ibibanza nico nashaka kugarukako na mupfasoni Efrazi yabivuze ntivyari bibanza gusa twaragize urutonde runini na wari urimo baratugirisha amanama ino abakenyezi yavuze ko baratugirisha amanama bakatubaza ivyo bovuga mbere washaka jewe kubwanje ku giti canje hariho nabambaza muri abo ba Madame Efrazi nabandi hariho abambaza ati uvyiyumvira kwiki naho twaba tutari mu nama nagira ngaruke rero ntibagiye ngo bagiye gusaba ibibanza gusa barasaba ko abarundi bo kumvikana
bitarandiriye kuko vyari vyabaye nk'ibiteba ati ni vyiza ko hojaho amasezerano mukumvikana kugira intambara ihagarare ati twarushe abana baragowe abakenyezi baragowe eka mbere igihugu cose kiragowe uko nabibonye iyo nyabakenyezi badaseruka ngo bongereze akariro bashike hari yarusha uko intambara yahagaze nkumbure muri arya matariki yahagaze ntiyari guca ihagarara barabasunitse ati hagarika hanyuma rero bijanye n'ivyo vy'ibitigiri vy'abakenyezi vy'imiburiburi twari twamaze kumva yuko iyo bariko baravuga ngo ibibanza ngo abahutu bazoronka ngo abatutsi bazoronka imigambwe izoronka wamaze kuvyumva twari tumaze kuvyumva kuko barabivuga baramena amabanga n'abagabo bavuye oya kwari kumena amabanga none byinshi ntivyaca no mw'iradiyo na hehe barabivuga twavuga tuti none bamaze kuvuga bamwe ni 60% kw'ijana abandi ni 40 abandi natwe mu gihugu nk'abakenyezi turi bangahe tukumva yuko natwe turi benshi ati none ntivyari bikenewe nuko basaba ngo 50 kuri 50 byari ibintu vyigaragaza gusa ku ntambwe twari tugeze ko byari bigoye yuko boduha 50 kuri 50 kubera uko Uburundi bwari bwarabayeho ingene umukenyezi yarafashe yaricaye mu bibanza bifata ingingo niho bavuga bati n'imiburiburi ico nashaka kugaruka ko gusa kimwe muri iyo miburiburi tanguye kuvugwa 35 kw'ijana hari hatanguye kuvugwa 35 kw'ijana kuko ndamwibukije Efrazi igihe bagiye muri Afrique du Sud muri Afrika y'Epfo bagiye twumvikanye 35 kw'ijana mugabo bagarutse niho rero havugwa 30 kw'ijana nuko vyagenze beba Efrazi bagiye baragaruka bakahabwira ukuntu vyagenze beba babwiye ko Arusha abahari abagabo bavuze ati ntibavuge baje kudutesha umwanya mwiyakiriye gute muvizwe nande bakenyezi bahaswe kutabakira neza Yarusha twarumva ko ari urugamba nyene rukomeye none nkajewe nkura noba narabonye mu ministri umwe ego umukenyezi mu mareta ngahe misi yose haza umukenyezi umwe sinzi ko bigeze no kuba babiri bavuga ngo ministre ngo ajejwe ngo ivy'abakenyezi yabari umwe bagiye Arusha kuvuga ati uwumwe ntadukwiye urumva twaravyumva gose ntibarinda no kubitubwira hanyuma kandi nikindi twebwe twashimikirako nuko twari ko turava mu ntambara tukavuga tuti ingingo zofatwa inyuma intambara yababaje cyane umukenyezi nta ngingo yofatwa umukenyezi atarimwo kugira ngo turabe twese ingene twotora umuti urama ku ntambara n'abagabo nimwe mubize ko bashobora kubavugira nko rero nsari yavuze ati nko umugabo Fedebo barakize imbere abakenyezi ko rabo nyene bakumiriwe oya yabivuze barabashira imbere hari kubitigiri bingahe hari kubitigiri bingahe washaka n'ubu no mu migambwe barimwo mugabo mu nzego zifata ingingo mw'iyo migambwe ni kubitigiri bingahe aho ingorane nkumbure ziri ho baraho mugabo twebwe twavuga tuti turi mu ntambara turiko turasohoka tuva mu ntambara ingingo zizofatwa kugira ngo dusubire twubaka Burundi dutegerejwe kuba turi kumwe kugira ngo twubake ico gihugu ati kandi nakare nitwe twababaye no kurusha ego uno munsi kuva ivyo bitigiri bicizwe mw'ibwirizwa shingiro kandi hamwe birakurikizwa haraciye imyaka irenga 20 Efrazi utubwira urashimishwa nivyo waharaniye uravye inguvu wakoresheje n'ukuntu abagabo baje no kubima ijambo muri Yarusha simvuze nyene no bivuga kubera yuko twabiherutse nyene twibwe Yarusha bavyanditse
kandi barashoboye kubishira mu ngero kuko mwarabonye yuko dushitse haraba icegera c'umukuru w'igihugu umukenyezi haraba n'umukuru w'inama nshingamateka umukenyezi hongera haba n'icegera nshingamateka ibyo byari bishimishije mugabo uko twagiye tubona ibintu twagiye tubona n'uwo bakura ntibavuga ntibiyumvira yuko iki kibanza bari bagihanye umukenyezi baca gushika naho sinzi yuko namwe bwe muri aba ngo n'utagira inka arabona aho zitaha mubona bimeze gute mubona hari icegera cy'umukuru w'igihugu umugore hari umukenyezi uwa mbere havuye yaratwaye inama nshingamateka yaragarutse uwo yari mu nama nkenguzamateka ntiyagarutse rwose ntibariko barashikuza abagore nabo batumye intambara ihagarara mu Burundi barafashije nk'uko babivuze barafashije kuko oya ndatuyavyemera kuko vyaraboneka erega na cyane cyane burya ntibasaba ibitigiriga ubwa mbere burya n'abagabo ntibabishira imbere vyagiye kuza mu nyuma dutanga kuganira ibijanye no kuzogira intonde z'abazotogwa kabija muri leta ico gihe rero zo ntonde zagomba gufatira ku bute n'abatusi gusa mu kwiyumvira ko mu bahutu ari abakenyezi no mu bagore no mu batusi ari abakenyezi ko muzogira izo ntonde bazozigira baziyumvira ko abakenyezi bateza kujamwo na 30% je ndibuka ko byanatugora kubaronga twacha tugira ni politique volontariste uno musi ubibona gute muravye kariro mwari mufise ico gihe niko uno musi ubona kahari ko buryo bitigira umego guma ari vya bindi canke bikamusi oya abakenyezi baratembere cyane naho no ifraze yabivuze ugiye nko muri leta ni benshi mugabo harabataboneka mu namashinga amateka ni benshi ugiye mu nama nkenguzamateka ni erega aho baja si benshi ukurikije ibyo bitigiri ni benshi ubariyo ni benshi mu buzi bwinshi bariyo vraiment sico kimwe na kera sico kimwe n'iki twari muri ibyo bigani ariko ari bibanza yavuze mugabi cyo kuraba ubu nico nagomba mvuga burya none abakenyezi bagiye muri ibyo bibanza baribuka abandi bakenyezi none bagomba ko abagabo bazoguma byibuka bonyene abakenyezi yo bashitse muri ibyo bibanza baribuka abandi bakenyezi icya kabiri hari abakenyezi bakubagurwa mwebwe nuko mwira bamwe mwize gusa ugasanga harababayeho kubera bacuruza itomati ugasanga harabayeho kubera acuruza amavoka ugasanga ni n'umupfakaza afise imvubi bakamufata abapolisi ngo bagakubitwa n'amagasesa amavoka bagasesa babakenyezi bari mu namashinga amateka bafise ububasha bwo guhamagara umushikiranganje kugira bazi ivyari ibyo bahora bamamagara baravuga bavugira baravuga gusa ntibavugira urumva rezo ico urumva intuze bafashe bati kuvubu umushikiranganje turamuzanye bajya abantu bakubagurwa bagirwa na gutya biteza kugenda kugira ngo nabari abandi bakenyezi bose baruguru ntibavugira abakenyezi bize gusa nabari abakenyezi bose baruguru baronke ububasha bw'ingene amakuru yo bashikira ibintu byose nk'ubu murabigisha iby'ibwirizwa shingiro ribemerera ruguru hariya honorable aho rero ni sawa ni mwababyigisha yavuze ati none ko ari ibibanza bikomakomeye umego turabona ko bikomakomeye mu Burundi abakenyezi bigeze kubamwo uno musi batakirimwo ico kibazo babashiramo ko kungira basanze batabishoboye kuko urashobora kubashira mu kibanza ugasanga ntibagishoboye kinyabuko none wovuga ngo baviriye yiki byashoboka kinyabuko no watubwira kinyabuko uravye ingufu mwakoreje mu guhanira ibitigiri no guhanira ko Uburundi buronka amahoro kandi ndabakeje ngo n'inama yoni niyo yaciye yibuka gushiraho ya ngingo ya 1375 niko bavuga ko yuma yaho kubera ngo mwagize ugo ruhara abakenyezi urumva ko mwagize intambwe ikomeye ariko no musi urishimiye ko n'abakenyezi baserutse muri za nzego jewe uyu munsi novuga yuko biruta mbere biraruta mbere kandi nkumbure birazana icizero ariko kandi mubikesha ko ibyo bitigiri vyanditse batavyeretse mu babiboneka wabara bibutsa abagabo oya tubikesha ko vyanditse tubikesha ko hari imboneza zatugiye imbere n'ukuri nakaryo mbere ko kubakengurukira abo bose bitanze kugira ngo ico kintu gishikweko ni nakaryo kandi ko gukengurukira nabo bagabo nyene bariyo batinze baravyemera naba rewonse ngaha barimwo
kuko no kuvyanka bari gushobora kuvyanka kandi bari nguvu zikomeye nakaryo ko kubashimira reka dushimira yego nabashimye yego nkumbure udashimye ntiyongeza yego hanyuma kuri ivyo bariko baravuga ngo ko hariho ibibazo bishikira abakenyezi uyu munsi aho tugeze sabakenyezi bari kuvugira abakenyezi n'abagabo bategerezwa kuvugira abakenyezi abagabo barabikora n'abakenyezi bakavugira abagabo ubu aho tugeze twese twari kuvugira agateka kazi na muntu atawe dukuyemo